bari abana bose bo muri komine Muha, bamwe barabo muri zone Musaga, iyo ECOFO Kinanira iri muri zone Musaga, hama baciye bahura n'iyindi shure shingiro ECOFO Kanyosha Ill yo muri zone Kanyosha. Kumbure jewe ishure sanzwe ndongoye iryo shure shingiro rya Kinanira ya gatatu, ntibahura bagenda gutembera hariya mu Kanyosha, mugo no munsi habaye occasion izanwe n'uwo mupira w'amaguru, aba bana bashobora guhura. Kuntu nabonye urukino, nabonye abana bashoboye gukina nk'abagenzi, nta nzigo babishizemo, nta wavunitse, nta wakomeretse, abanyeshure twazanye bavyifashemo neza, nta wakinanye inzigo. Mache nindero asha gufasha yankuje yaravunitse ngati uko turakina tukamufasha nyene tukamanza tukamufata yababaye hama mache nindero kubahana ibintu nyene nk'ivyo udafise indero ushobora gukina mache ngutera imbere. Urukino ruri mbere mu ntuze mu bikorwa twatekanije mu mwaka wa 2019. Rero ico twintumbero yago nuko twahuza abana baba muri amazone biratandukanye, tuca dufata amashuri abiri mwabonye yakinye. Intumbero yayo nuko abana iruhande y'umupira w'amaguru, iruhande y'inkino bakura bazinanye bakundana, bafise mbere ni n'umutima wo kwigira imbere gukunda n'ababarongoye. Aba bana twabahaye ubwo butumwa yuko abana bakura bakundana, abana bakura ubwa mbere banze bamenyane. Urabona baba amashuri yarakwiye mu gihugu cyose, abana biga ku mashuri hafi na hafi. Nk'umwana bangaha mu Kinanira cagata mu Kinanira usanga aba hafi yo muhira, bataba hafi yo muhira, aba mu Kanyosha nabo bakaba hafi nyene kubera amashuri yegereye aho baba. Rero tugomba ko abana twagombye ko abana bo mu Kanyosha nabo mu Kinanira bamenyana, bakamenyana ubwa mbere, ubwa kabiri naho bagaca bakahiganwa muga batagomba gutsinda nayo, bahiganwe bakina umupira bagomba gutsindana muko batagomba gutsinda nayo. Nivyo twagombye no kubigisha kubana neza, umutima wo kubana neza hagati y'abantu.